Mana yacu nishimwe. Turashimiye Imana Data wa twese wo mwijuru yabanye natwe muri ino ndwi iheze, tukaba dutanguye iyindi turamahoro. Twagomba twihanganishe abamaze iminsi bagira ivyago, bakabura ababo, bakagwara, bakagwaza. Mw'isi niko biri, ariko dushimira Imana ko tukiri bazima. Nubwo biruko dushimira Imana kwiduhaye gutangura iyindi ndwi amahoro. Muri iki kiganiro rero cacu uko mumenyereye ni urufatiro rw'amasengesho, aho turabira hamwe ijambo ry'Imana rizodufasha mu kutuyobora. Twagomba dusome amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza, ari mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto, icete ca mbere 3:16 havuga ngo, mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana rugwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. N'aya majambo y'Imana, bene data mudukurikirana, umutwe w'amajambo uvuga ngo uko dukwiye kubaka ku mushinge. Umushinge Bibiliya ivuga Pawulo ariko abwira ishengero ry'Abakorinto ni Kristo. Niwo mushinge, niwo rufatiro dukwiye kubakako. Aha rero arababwira ati, mbega yemwe ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu rero niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura. Murazi neza ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'igice c'umubiri iki kiboneka. Umuntu agizwe kandi n'impwemu, n'igice c'ubumana gikomoka ku Mana. Umuntu kandi agizwe n'ubugingo. Ubugingo ni igice c'ubumana kiba mu maraso. Nico gituma umuntu ashobora kugira ibigumbagumba, umuntu ashobora kuryoherwa, kandi umuntu agashobora kumenya ikibi n'iciza. Ariko ivyo bihimba bibiri bitaboneka ni ibihimba biri mu nzu, ico twokwita inzu n'umubiri. Pawulo rero yigisha Abakorinto ababwira yuko imibiri yabo atari yabo nk'uko bavyibaza. Iyo umuntu abonye afise umubiri yibaza yuko ari uwiwe, ashobora kuwukoresha uko agomba, ashobora kuwukoresha ivyo agomba. Ariko Pawulo arabibutsa, arababwira ati, yemwe Bakorinto, nimubimenye ko imibiri yanyu ari insengero za mwemu, ko atari imibiri yanyu bwite, ko atari uko muvyibaza, ariko imibiri Imana yabahaye kugira ngo ibe inzu mwemu w'Imana bamwo. Aho Imana ivuganira n'umuntu hataboneka bigaserukira mu mubiri. None rero arabahanura akababwira ngo iyo mibiri yanyu muyitange kw'ibimazi vyera, bizima, bishimwa n'Imana. Ntibe imibiri yo konona, ntibe imibiri yo gusambana, ntibe imibiri yo kuboregwa, ntibe imibiri yo guhindura uko umuntu wese yishakiye, kuko uwukora ivyo Bibiliya ivuga ngo umuntu niyonona urwo rushengero rw'Imana, Imana nayo izomurandura. Ndakwipfurije kutazorandurwa n'Imana muri ino ndwi tugiye kumara. Umuntu wese asenga Imana kugira ngo n'umubiri wiwe ube ikimazi cera, kizima, gihimbara Imana. Imana yacu nishimwe. N'aya majambo y'Imana abayumvise Imana ibahezagire. Mana, turagushimiye ko naho waduhaye imibiri atari yacu, ariko wayiduhaye kugira ngo tuyikoreshe ibiguhimbara, tuyikoreshe ivyo ugomba. Shoboza umuntu wese Mana, umuhe kubana nawe, umutima, umushaha, ubugingo n'umubiri vyiwe vyose vyera, kugira ngo bize bisangwe
bitagira agasembwa kuri wa musi, ku bwa Kristo Yesu umwami wacu, amen.